Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristo. Ndabaramukije cyane mwese dusuye guhura kandi kuri no munsi izina rya Jenny Gahoza Nadege. Kuri no munsi nkaba numvise mfise ku mutima ngo tuyage kuvyerekeye uguha ubuzima bwacu Kristo vy'ukuri. Nukuri hamwe tuvuga ati kujye vyanditse muri Bibiliya ngo umutima uhindukirira umukama ari we mpemu. Amen. Hamwe uvuga uti nukuri ivyo nari negamiye vyose byari biseguye ubuzima bwanje, ivyo byari vyitwa utumana mu buzima bwanje byose ndabivuye ko Mana, ingumbere ni wowe ubuzima bwanje. Amen. Ni wewe nshaka, ni wowe undyohera wa mbere, ni wowe nkunda wa mbere. Nukuri ndiko mvuga gutya numva umenga ikintu ca mbere nashaka kuvuga ni kuba nukuri abakunzi b'Imana, abakunda Imana hejuru y'ibintu vyose. Amwe uvuga uti Imana ndagukunda, nukuri Imana ndagukunda bisumbira umuntu wese, ikintu cose. Amen. Hamwe uca wumva utanguye gutumira Imana mu bintu vyose ukora, mu bintu vyose uvuga, mu vyo ubereyemo no mu ntege nke zawe, muri bimwe nyene uvuga uti Imana kuko ukungene ubu tubana, kuko ukungene ubunye nahuye nawe, kubera ukungene numvise ingene uryoshe ga Mana, kubera Mana wanyihishuriye kubw'ubuntu bwawe. Amen. Mana nukuri nta nahantu numva noshobora kunyegeza, nta nahantu numva nshaka kugira hanje canke aho nsangira n'uyundi. Wewe ntagushize, wewe ni wowe wa mbere. Amen. Aho hantu nukuri naba nshobora kubabwira gutya ni kubera ndiko ndababwira ivyo mbamwo, ivyo nukuri kandi bibi vyose nkabivuga nicishije bugufi, kandi nukuri mvuga ni ubuntu bw'Imana ni ikintu kidasanzwe, nibwo mpayagiza nukuri, kuko basha ntababeshe ndazi icarico kubaho mu buzima nkuzenza Imana kubwo kugirirwa ubuntu, ugakura mu muryango, tugenda mu misa tukamenya Imana akatubwira tukaboroka n'ibisabisho n'ibiki vyose. Mugabo hamwe ubura nukuri, mugabo mbajije ngo Imana iraryoshe canke ibintu vy'Imana biraryoshe nukuri, oya ndakubwije ukuri ndavuga oya. Mugabo shatse gukora nzi ko ivyo bintu utabivuga utavyubahuka, nukuba nakubwiye ntego Imana nziza Imana, mugabo ntayo narinzi. Haleluya. Nitwaye bwahure. Kandi ivyo bintu rero vyabaye umwanya munini yagushika ubu nibaza ko imyaka mbayeho ndi kumwe n'Imana nkavuga ni Mana urandyoheye, Mana ubuzima bwanje ni wo muto gusa ubuzima nabayeho ntazi Imana. Nivyo bibabaje mugabo nta kundi turahaca, igikuru nuko tuhasimba. Amen. Igikuru nuko tukaja aho handi hashasha. Amen. Urumva rero sinzi, ndazi ko nisa, ndazi ko nawe wisa, ndazi ko dufise ahantu umuntu wese, twese turafise ahantu twisa no kuri, turafise ikintu cisa muri twebwe. Mugabo ndazi ko dufise n'ibindi vyinshi duhurirako kenshi, aho ivyo naciyemo canke ukungene meze canke usanga bisanye n'umuntu umwe basi umwe canke mugabo kenshi nico gituma ushobora gusanga uhuza n'abantu benshi cyangwa ugahuza n'abantu barenga umwe, ukabona nk'ivyo waciyemwo canke ivyuzi canke ivyo ugize ivyo ugwana navyo, ugasanga nturi wenyene. Haleluya. Niho rero ubu unye ndiko ndabasangiza uko jewe nabibayemo, kandi nzi yuko ntari jenyene. Nkaba mvuga nti ukaba uri aho jewe navuye, Imana ikunshoboreze uze tutugane duhagararane, kuko nukuri aho navuye naho ndi ubu unye nahandi. Amen. Ntibivuga ko nashitse, ntibivuga ko ubu unye vyose mve ni paradizo, oya vraiment sivyo, mugabo ndazi ko ariyo nzira ndimo. Amen. Kandi ndazi ko ariyo nzira nukuri twese abemereye Kristo tuba turimwo tugenderamwo, tuguma tuduga iminsi yose. Amen. Rero mugabo imbere yaho ntababeshe, imbere nuko mpura n'Imana, uko twahuye gushika naho numva mba amoureuse w'Imana, mba ukunda Imana n'umutima wiwe wose, kandi Imana ikagira ikibanza ca mbere n'ikibanza kinini ca mbere mu buzima bwanje. Imbere yaho nari mfise, harageze igihe novuga nti ntanguye gukura, ndi nko muri adolescence, hajya nyene umuntu ariko urakura buhoro buhoro, ntangura kuza ndibaza, ntangura kumva ahantu hari amalouange, aho hari gutazira, nkagenda mu isengero mu nyuma bakigisha bigishije
nkumva dakozwe kuryo basha umve bagaca bavuga ati nihaze abashaka kwihana basha nagenda kabiri mu ndwi nkihana kabiri mu ndwi nkamanegega imbere nkagenda imisi ngira igihe ntoba naragiye yaba ari igihe ntoba navuze nti aha ndamaramaye rero ko banga magenda imisi yose nkumva ubwenge burantoranye mugabo nibaza ko ntoba nabigize inshuro ntazi ntakizi gwarura umugabo nabigize kenshi kandi naho nabigira rero kujya bavuga muri Bibiliya ati watuye n'umunwa wawe ukaba wemera n'umutima wawe ko Yesu Kristo ari umukiza wawe n'umwami wawe uba wakiriye agakiza nukuri aho hantu urabigira kandi ukumva gushika n'imisi here uraryohewe cyane ukumva umenga ugiye nukuri ibintu biragiye guhinduka mugabo washika muhira nukuri n'amasaha abiri ntahera ahubwo wumbaza n'ivyo bigishije nkasanga navyibagiye mugabo hari ukuntu rero n'ubuzima bwawe ugaca bubandanya ko gushika uzoje usubirayo rero ico kintu ni kintu nibaza ko nabayeho umwanya muniniya ntumva mbega nukuvuga iki hajya je nanje nkumva ngira ivyo ni byo kuvuga ngo umuntu arashobora guha ubuzima bwiwe Kristo arashobora kwiyumvira Imana arashobora umwanya wose arashobora kuryoherwa mu Mana ivyo je navuga ni vy'abapadiri vy'ababikira ni vy'abapasteur ni vyiki mugabo gushika umunsi bashamenye yuko ivyo onye ni vy'umuntu wese ashaka yifuza afise inyota y'Imana kubera yabonye yego tubwizanye kuri yoba ari ubuntu bw'Imana budasanzwe ukaba wavutse atakindi wumva washatse guhonja washatse kuraba washatse kugerageza atari Imana gusa ivyo bikaba nukuri umuntu vyashikiye ace yamafukamye ku mavi nuko aravuga ati Imana nukuri nta kindi uri umumarayika kw'isi haleluya mugabo nukuri kuri twese kuri benshi nukuri ndibaza ko nukuri turi abantu twabanje guhonja ahandi twabanje kugerageza ahandi twabanje kurondera ahandi kandi rimwe ukamega twatoye kandi ibintu biryoshe ibintu umenga nubwo buzima mugabo ivyo vyose ugaca usanga nta na kimwe sindababesheje niyo ntahe yanje nta na kimwe aba ivyari bibriya aba ari ivyari bimeze bisanzwe canke bimeze uko ariko kose nta na kimwe cegereza n'akantu kangana gutya kumenya Imana haleluya uburyohe bw'Imana basha ndasubiye kandi nukuri ndabivuga nicishije bugufi kandi nkunze Imana cane kandi nshimira Imana cane ko iki kintu nshobora gishingiye ntaho no munsi kuko si kintu umuntu nukuri novuga nti ndashimye Imana ko ego Imana iturondera twese so uvuga ngo irampenderera kugira nshobore kuba umuntu avuga gutya kumbure hariho uwundi avuga ati ivyo bintu je sinumva ingene nzobishika cyane nabyo sindabitahura oya nibaza yuko Imana iduhamagara twese iraguma iraturondera niyo yadukunze ijyambere amen twebwe kwishura kuri urwo rukundo amen mugabo rero hakaba igihe tutaba turi n'amaso abayugaye kuri urwo rukundo mugabo Imana ntihagarika kudukunda mugabo haraba igihe ikora ikintu mu buzima bwawe canke hakaba ibintu bigutuma mu bisanzwe ishaka kugira ucuza uyirondere umva ubone ko uburaniwe basi niko kuburanirwa gwa mbere nibaza nivyo bya kinogo mvuga nti ari kinogo ciza mu bisanzwe tuba dukeneye twese hako twumva duhaze twumva ko twaryohewe twatoye ubuzima tukicara tukamererwa neza mu bintu bitari Imana canke bitari mw'Imana mugabo hari ikintu musanzwe Imana izokwikorera igushire ahantu n'ukuri hana umva je haragera igihe nkavuga ni Imana ukabona ndigize umuhinga ukabona ndabaye mu bintu nakwibagiye no Mana jugumiza ubuzima bwanje bikunyibutse canke ndanabitsengera n'abandi hariyo n'abantu mushobora kuvuga nti ndagusengeye n'ukuri Imana ikurindire ubuzima gusa mugabo ikore ivyishobora gukora byose bishobora kugutuma ubona uti nta muntu n'umwe nta kintu na kimwe nta na hamwe hashobora kukubera ubukiriro haleluya kandi rero muri ivyo ntuze hakagera ahantu tuvuga ati ntiturondere Imana nk'ubukiriro gusa ariko tuyirondere nko guhura nayo amen nko guhura nayo nka papa nk'umugenzi w'ukuri atuba hafi igihe cose nk'umugabo haleluya nk'umugabo wacu
niho hatangura ubucuti. Amen. Hamwe twinjira mu bucuti n'Imana yacu, tukaba umuryango koko, tukaba Imana yacu nisubire kuba Imana yo mwijuru hano kure, n'ivyo mwidini yo kuboroka ibisabisho kugira ibintu kubera mugabo biri ngaha ahanye ugasanga nta kiriko kirakora, nta buzima, nta connection ihari n'Imana, ugasanga ngaha hari detashe, novuga gute, mu mutima wawe mu bisanzwe harimo ibindi, Imana ivyayo nibi. Mugabo aho hantu niho rero ndiko ndavuga nti Mana kora kuwo ari wowe wese, kuwo turi kumwe muri uno mwanya, n'uwo tutazi naye n'uwo urahariho hose. Mana uze wikorera ibintu bituma tuza kukurondera. Mugabo kandi Mana ushobora kuba urekura ko tuza kukurondera kubera ikintu dukeneye mu buzima bwacu, kubera ikintu dushakako. Mugaga Mana ntubireke bihagararire ngaho. Numva arico kintu nosenga, ntibihagararire ngaho mugaje kurondera Imana kubera dukeneye akazi, kubera dukeneye umugabo, kubera dukeneye umugore, kubera dukeneye abana, kubera dukeneye inzu, kubera dukeneye washaka ibintu vyiza Imana inatwifuriza. Mugabo ntivyigere biba amagara, umva ntivyigere biba ibica biduhagarikira ngaho. Turyoherwe no kuza kurondera Imana kubwo ivyo iduha. Oya, turashobora kwinjira gutyo, nukuri kenshi washaka nibaza ko kenshi tuza turondera Imana kubw'ukuboko kwayo. Mugabo ndasenza Imana ize itwihishurire, nukuri hamwe tubona umutima wayo. Amen. Duhura n'umutima wayo, duhura n'uwiri. Amen. Duhura n'Imana nka papa, duhura n'Imana nk'umugenzi, duhura n'Imana nk'umwizigirwa wayo, umva wawo wundi wa mbere, umukunzi wacu. Nukuri tukumva yuko ubu si ibyo mwijuru gusa, mugabo ngaha nyene ukumva urashobora kuvuga uti nukuri ndaba mu bihe biri, sinzi ngene bivuga mugabo intime, ndavuga birimo romance, ndavuga gutega basha mu Kirundi muramfasha. Mugabo vyitwa bimeze nko hamwe urumva bya bindi uvuga uti nahantu vraiment, nahantu wumva uti turi mu bihe nyene umve vy'urukundo bidasanzwe. Amen. Hamwe wumva ni Kristo unyotewe gusungira n'umugabo wawe n'umugore wawe n'abana bawe. Amen. N'abavyeyi bawe n'umugenzi wawe wa mbere mfamfe, ukumva yuko Kristo niwe buzima bwawe, niwe buzima buryoshe. Mugabo twicishije bugufi siho tuba twahereye, siho biba vyatanguriye ahantu hashobora kuba hari hanuka, hari hasa nabi, mugabo tukaza turaduga buhoro buhoro. Jesi ndababeshe vyabaye ibintu vyo kuza ndagenda, nico gituma ndabivuga mvuga nti ndicishije bugufi cyane, kandi mugabo nkongera nkagira amashimwe mashasha, nkaguma umwanya wose ndanavyimvira mvuga wow Mana wankuye kure, nukuri navuye kure. Mugabo ndagushima ko ahanda hari, ko ahanda hageze, kandi aho niho numva ubu nshaka ko tuyaga, ko atari ikintu kiba mu munsi umwe, atari ikintu kiba mu munota umwe, atari ikintu kinaba washaka ni ikintu dukuramo. N'ubu sinavuga ngo narashitse ahantu, oya ndacariko ndaduga, ndacakeneye gukura, ndacakeneye tureke gukura gusa, gukura ucumenga ni ibintu biri ndacakeneye guhura na Kristo n'ukundi kwinshi, kuko ndazi ko sindamudekuvra wese, sindamumenya wese. Amen. Arafise ubundi buryohe ntaramenya akimbikiye, kandi aho ndahashaka. Mwe mvuga ni Mana ndakubwira ubu ni wewe uri projet yanje, uri umugambi wanje wa mbere wo kumenya. Nshaka kukumenya gusumba uko ndakuzi, nshaka kukumenya gushasha, nshaka urumva nukuri aho hantu ndahasenze ko tuhaduganamo, tuhagenda ukumva uvuga uti jega na Jesi ndiko ndatahura ivyo bintu uvuga bimera gute kugira uryoherwe n'Imana. Wowe genda uvuga uti Mana ndashaka kumenya ubwo buryohe buri muri wewe. Mana ndagusavye unamishuriye, ndagusavye ujugumize ubuzima bwawe, wubahuke. Ni igisabisho giteye ubwoba, ariko reka ndakubwira inyuma yaho hariho umva ntuzokwigira uregreta, ntuzokwicuza. ni ikintu uzoronkamwo ibisumba. Amen. Ivyo uba wibaza ko vyose ari vyo vyiza, ari vyo vya mbere wari ufise. Amen. Nukuri uvuga uti Imana nshaka kumenya ico kintu wewe ufise urimwo,
kiryoshe ko je ntacumva mugabo haleluya ukaba naho waravyumvise ubizi nawe nukuri ndasenze ube uza aho ushitse hose nukuri yaga Kristo ubahuka umuvuge maze nabo bose babona bigenda gute kugira ubu umeze gutyo ukunda Imana uri novuga gute gutyo uri amuro n'Imana gutyo onye banyotego donc ube uw'Imana ishobora gukoresha kugira abantu babone ko koko birabaho si iby'abapadiri gusa si iby'ababikira si iby'abapasteur ushobora no kuba umuntu asanzwe ukaba umaze guhura n'Imana gusumba uko novuga sinzi ko novuga gusumba ko nituri muri competition nituri Ndiko turaraba ngo ninde maze guhura n'Imana gusumba ubundi cyangwa ngize novuga hariyo nushobora kuba amazi imyaka n'imyaka umva tumubona nk'umuntu nk'umupadiri cyangwa umubikira cyangwa umupastor cyangwa iki mugabo akaba kiri no mwidini ega nivyo birashoboka nico gituma dusengera bose kuko tureke nuko dushobora no gutsitara tukagwa mugabo natwe bwenyene twahuye n'Imana tusubira kwama imitsi tuvuga ati umuvinyi mushashamana uburyohe bushashamana kuguhura nawe gushashamana amen hamwe uvuga uti ntiwikengere nivyo numva ari byo nshaka kubwira ntiwikengere ngo ivyo ngo nivyo abantu bafite imihamagaro y'ibiki Imana ishaka relation ishaka ubucuti n'umwana wiwe wese bishobora kuzoba bifise forme yindi bishobora kuzoba azogutuma mujana handi hanyuma mugendana ukundi mugabo basi uzoba ufise iyo ntaho uvuga uti Imana yanje niyo uri kuri nayivuga akavuga ati uyo n'umuntu uri kuravuga canke n'Imana turavuga yindi ba mwijuru uvuga uti iyo Mana iri mwijuru muri je en fait différence novuga gute igitandukanye nuko jewe ndayumva nikiri mwijuru cyane nikiri mwijuru aho nayikorako aho nayumva aho numva ndayifata ubiri ngaha amen ubiri muri je ubu twarahuye narayumvise iri muri je kandi ugukomubwira na wewe Imana ishaka ko wumva ko iri muri wewe kuko Imana haleluya novuga nti guhera igihe wumvise ko Imana murahuye uca utangura no kumva ya distance novuga gute cha kintu cyagutandukanye ukabona Imana nk'iyo hariya bimwe byo mu idini uvuga ibintu ugira ibintu uvuga uti irampana igira ibiki utangura kumva Imana iri ngaha ari Imana mugendana umwanya wose ari Imana uhanuza umwanya wari wo wese ari Imana uyagisha mutwenga hamwe amen ari Imana no kurira utafise isoni nimwe yo kurira nayo kuri imbere yayo amen nivyo ndagusengera nivyo ndakwifurije nivyo ndakwatuye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kubw'ubushobozi bwa mpwemu yera amen